Ndi mu iduka ry'umwigeme yitwa Selwa cyangwa se Salwa urusha mwita uko ushatse. Uno mukobwa ari ibintu byinshi bamuvuga ko byinshi. By the way yaragiriwe amahigwe areinstalla iduka muri ville hagati, centre ville hagati. Urugendo gwere n'urerure cyane, vyaciyemo ni byinshi. Icyatumye numva ko noza kumukoresha interview ni ubuzima bwiwe numvise bwantangaje, intayi yiwe irateye agahinda, wanashimira nateye n'ubwoba bivanye n'ivyo yagiye aracamwe. Ariko kandi si ivyo gusa, irafise byinshi za kutwigisha kubera yuko abajene benshi tumenyereye ko abantu batunga araba papa bakuze araba mama bakuze arabantu bakuze barondekera, ariko birakunda yuko uhangayika ukarondera buke maze bigakunda. Oya je namutaye umuhungu uri ngaha. Oya namutaye baby ari ngaha. Oya vraiment ahubwo banashima nibo bandondera cyane. Aho kubera babona amafaranga mfise. Ndabaramukije kunzi ba Isaac TV hamva mukagira merci beaucoup kuri maze kugira subscribe, like na share. Muri abantu biteka, muri abantu bicubahiro, muri abantu dukunda twemera, kandi muri abantu like sinzi ngene no bivuga. By the way ndabishimira cyane kuba muri abambere mbonye igene kuri Isaac TV muhanahana link. Isaac TV no televiziyo mwizeye mwahisemwe kugira umugenzi inshuti eka n'umuhanuzi wanyu. Uno musi rero twaje kugira twabemereye ko tugiye kuza turabakorera ibiganiro bitandukanye, ama episode ibiganiro bitandukanye. By the way guys, i Burundi hari abana bafite amafaranga, hari abana bazi kurondera, hari abana barondeye, hari abana bakeneye support, hari abantu bakeneye support, hari abantu dukwiye gusupportinga ku rugero rwo hejuru cyane. Abo nabo ngo ni bande? Uno musi ndi mu iduka ry'umwigeme yitwa Selwa cyangwa se Salwa urusha mwita uko ushatse. Uno mukobwa ari ibintu byinshi bamuvuga ko byinshi. By the way yaragiriwe amahigwe areinstalla iduka muri ville hagati, centre ville hagati. Urugendo gwere n'urerure cyane, vyaciyemo ni byinshi. Icyatumye numva ko noza kumukoresha interview ni ubuzima bwiwe numvise bwantangaje, intayi yiwe irateye agahinda, wanashimira nateye n'ubwoba bivanye n'ivyo yagiye aracamwe. Ariko kandi si ivyo gusa, irafise byinshi za kutwigisha kubera yuko abajene benshi tumenyereye ko abantu batunga araba papa bakuze araba mama bakuze arabantu bakuze barondekera, ariko birakunda yuko uhangayika ukarondera buke maze bigakunda. Ni muri boutique Luxe Européenne. Luxe Européenne rero iri muri Galerie Flick and Flack, badandaza ibirato, ama costume, ama perfume, ibintu biri quality ku rugero rwo hejuru cyane. Ama costume y'amazina hewe natanga nabonye costume yanditse Isaac zina ryanje bisigura na Drizzy hajya shaka costume yitwa Drizzy baramushirirako, wewe witwa Fabrice cyangwa witwa Francine shaka yiwawe na baragushirirako. Urumva ni ibintu bya bien. Costume irashobora kuba iri complet na ceinture yawe. Si ivyo gusa, uri umudamu urashobora kwambara amashakoshi ari complet, ni saha ni kirato niki, urashobora commande bikashika ku mwanya. Byose biri musi ya boutique Luxe Européenne, ni duka ry'umwigeme akiri muto cyane Selwa. Mbega aho bimeze gute? Turi kumwe nawe ngaha, reka ndamwakire. Turi kumwe na Selwa rero. Selwa ndakuramukije? Ni bon. Umeze neza. By the way Selwa kuramura abantu mudadomenga avuga make ariko sha aravuga. Selwa aravuga, tubaze gukumva uri kuravuga nta blague. Si cyane? Kiretse muri business zawe ni ukara. Ego.
mu vyashara kuko abakozi utabakariye nabo urumva baragoye ni cyane gose bo Selwa by the way kwanza turagushimiye ku mubonano waduhaye kuko reka nababwire yuko no mudada kugira tumuronke yatugoye kuko uruvana umuntu ari busy anytime umva siniga ndi hariya ariko no musi yemere kuduha umwanya turagushimiye Selwa nanjye ndabashimiye okay Selwa icyo no gusaba kwanza nuko no gusaba ugerageze kuguruka uduza kajwi wegeze micro ku munwa abantu bakumve neza bon dutangure muri background yawe gato Selwa ninde numwana wa kangahe mu bana bangahe yavukiye he abahe nibatari banga okay egeza micro jewe muhira ndumwana wa kabiri mwana wa kabiri mu bana bangahe batandatu bana batandatu yego okay wavutse ryari batari banga navuse itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu 1998 98 bisigura ubushobora kuba ufite imyaka 25 wa 25 yego aya niho 25 okay 98 okay Vince okay nacho bitwara mu bintu byatumye ngenda kurondera shaka ko tuyaga ni stories nagenda kumvako kurumva kuri gallery yanyu African Flag two turatembera n'umudamu arahacambira ati urazizake burya amafaranga ava kure abahera ava kure mwana wa mama hari umukobwa ari yajya afise iduka twese ngaha kuri African Flag twese turamwubaha turamukome urumva tunatoa kofeya ati barambwira intahe yawe gatoya irankanga kabisa urumva mu myaka 25 kuba ushobora kuba ufise umutahe widuka ringana nkuko biratangaje cyane Selwa reka avuye ko abantu bataramenya ati mbega umutahe ungana gute canke ibi bintu udandaza ngabisha kuba bitahe ungana gute reka tutangure gato mu buzima bwawe busanzwe Selwa hagiye waraciye ku ishuri narize warize yego wize kugeza mu kangahe waraje secondaire secondaire narahejeje kaminuza oya nashoboye kwiga kaminuza kubera ubushobozi bisigura amafaranga yo kuri ishuri yarakugoye cyane nuko wakuriye mu byo kurondera inoti byose birasangiye yego okay buki kirundi kiraza korohera kumenya kirundi si cyane tuze kuvanga n'agaswahi uragerageza voilà by the way kana babwire ko urumurundi kazi ariko ndabi yego urumurundi kazi voilà mama barahari gusa narezwe cyane na mama wakuriye maboko ya mama yego okay sawa Selwa reka tuje mu buzima bwawe bw'ubuzima busanzwe kugira utangure kwinjira mu byo kudandaza ungana ufite imyaka 25 Selwa byagenze gute byatangiye gute natanguye kudandaza ubuntu busanzwe nyene wabitanguye ufite imyaka 18 wabitanguye ufite imyaka 18 mu myaka 18 watanguje umutahe wanga make amara make yego make shatse kuvuga angahe 10,000 5,000 2,000 angahe 10,000 oh ya natanguye ku tuntu dusanzwe nyene mu mutahe genda duga mu myaka 18 wari utanguye kudandaza ibintu by'ibihumbi 10 yego ibintu by'ibihumbi 10 udandaza nibiki n'akarorero imicungwe wararangura imicungwe ukagenda yego okay imihwi yego mandarina ikaranga utuntu dusanzwe nyene gusa ukuntu nadandaza nkunguka inyungu nkayibika okay hama muri ico gihe urukura dandaza utuntu twose urukura ugenda wiyungunganya kwishuri byagenda gute nize mu gatondo mvuye ku ishuri naca ngenda kudandaza après midi yego skura Selwa arazi urufaranga ashobora urufaranga vraiment aha buke uva ku mafaranga ibihumbi 10 uraduga buke shaka kumenya kuva mu micungwe mu ndimu mu mihwi mu biki kucyo usimbira mu vy'impuzu ibirato amakostimi impuzu z'abakobwa n'ibiki byaje gute urumva mu bisanzwe
naronka inyungu nkayibika hama mu nyuma ya nyungu narunguse ndaronka umutayi wa 100,000 ibihumbi jana ego inyungu naronse 100,000 ngoma mbika mu nyuma rero ndatangura kuba ndarangura utuntu dusanzwe nyene uburato bwa 15,000 10,000 nashira ku inyungu nkarura umutayi nakoresheje ama déplacement ibiki nkarura inyungu nza kungukamwe hama mu nyuma naciye nduga ukuntu nunguka umutayi ukongerekana. hari abantu Selwa bariko barakumviza nk'uku baca bavuga ati none guca simbira okay urumva wariyungunganye uronka ibihumbi jana utangura kurangura uturato warangurira he narungika muri Tanzania okay bakaguzana natanguye kurangurira ahanyene kwa Sioni mu Ruvumera mu nyuma rero kuno ndandaza mutayi ukaduga ushika naho nashitse kuba ndarungika umuzigo muri Tanzania. Okay sawa aho se wakorera mw'isite by phone kuri telefone bya bindi mufata mugaposti yego n'abandi nkabatembereza mw'isite bya bindi wasanga ushobora gusanga uranguye nk'akarato k'ibihumbi 10 ukacuga postinga umuntu akaguha nk'ibihumbi 15 ku muntu ati naranguye utuntu ashaka kunshora arico washimye agaca kigura ko cyangwa tanga ideni okay kuko ideni nusanga wunguka cyane kuruta makashi okay sawa Selwa rero murumva ngene yagiye ariyungunganya iri muri sens ya entrepreneuriat kuko hari abantu benshi batizera neza mu byo bafise yuko umutahe mukeya ushobora kumukura hari uno musuka mushikana handi hari umuntu ashobora kuja mu kabara kajya ibihumbi jana birakayajya ales cyangwa ugasanga umuntu agiye mu iduka cyangwa agiye ku isoko afashe nk'ibihumbi 200 araguza ikirato kimwe cyangwa aguza ibintu usanga amahera araheze ukimvira ati ngene byagenze ukabibura ariko urumva ko Selwa wewe avuga ati wiyungunganje neza ukagenda uteka ubika udufaranga twabukiye bukira ushobora kuzo kwiyungunganya nta kintu kidashoboka voilà ngaho rero uragiye iduka ngirira bayeho ariko ava yuko iyi boutique Lixa européenne rivuka hari abavuze yuko ushobora kuba harimo ibintu by'ibidaimon canke apana ibidaimon sinkoresheje diamond n'imvugo mbi ibintu by'imiti ushobora kuba like ibya Freemason cyangwa kuvuga ati ito vyo ngene ujya mukoga ashobora kuva hasi mpaka hejuru kunyene ugatusanga yavumye ibi bivuga ku iki abantu bibaza ko ushobora kuba warakoresheje imiti kugira unguke n'ingoga abantu bavuga ivyo bintu je ndibaza n'abantu batazi kurondera ubuzima vraiment kuko igiza micro kandi abantu kuvuga nibisanzwe na muntu aronka ubuzima bure kuvuga ko ari mu Freemason akoresha imiti kugira aronka ubuzima donc izo nimvugo z'abanebwe ego abanebwe nibo bavuga ivyo ariko umuntu azi kurondera ubuzima azi kurondera amafaranga na mwanya abafise wo kwicara avuga naka ameze uku kugira aronka amafaranga yakoze ibi oya sinibaza abantu ari binebwe nibo bavuga amajambo kuko niyo tumwanya wiwe yicara avuga umuntu hakugenda kurondera ubuzima arabukunoronka amahera abantu batazi kurondera ubuzima bibinebwe nibo bicarira za Freemason zabi okay hamavuga yuko ushobora kuba ari diaspora byagibera gusponsoriza abantu bavuga ati like asho gyafise ibigabo shavye bibosi bimuinoti ivyo byo bivuga kwiki oya nukuri vraiment ntabeshe aha muri magazine hari ingufu zanje ariko ingufu nyinshi ziri ngani za papa wanje jewe papa na mama mvuze uko donc mvuga yuko ari papa wanje kuko no muntu yamfashije byinshi mu buzima yitwa Rashidi abandi bamuzi ku zina rya Muzelea ari he canke Polo
ari muri Belgique na mama wanje umugore wiwe yitwa Rita bari mu bagize kugira iri duka cyane gose umutayi mwinshi ngankoresha nibo barabonye babimfashijemwo kuko nabahaye ide barabona ingene witanga urabona jewe nukunuku nashaka kuhugurura iduka ariko amafaranga mfise nankwiriye urumva bacabambaza amafaranga mfise baranyongerereza ko ayandi niyo mpamvu novuga nobashimira cyane kandi Imana ibahezagire amen Mzee Rashid vraiment aho uri hose wubahwe cyane mutama kuko ni nabavyeyi bake cyane babona impano y'umwana bakemera na mama papa na mama canke Salima mama Salima hamwe na mutama Rashid mwubahwe kuko nimba mushobora kubona talent cyangwa se ingabira n'umwana mukavuga mutereka tuyisupportinge savale ni vyiza kuko benshi abavyeyi benshi barabona amatala y'abana barabona ibyo abana bakora n'iki bakavyirengagiza kandi n'umuvyeyi ankunda cyane na mama wanje bankunda barankunda cyane vraiment bimwe birenze simfise no kuntu no bisigura sinovyinjiramwe nkudabiheze sinovyinjiramwe ndabiheze baba ndiro bibaza ati nabahungu peut-être babasheri bagussponsoriza bavuga uti reka ni nguvuzanye narapambanye nk'umwana w'umukobwa ariko kandi abavyeyi baca baramfasha oya je namutaye w'umuhungu uri ngaho oya namutaye baby ari ngaho oya vraiment ahubwo banashima nibo bandondera cyane aho kubera babona amafaranga mfise iduka afise bagashaka kumprofitako ariko nicokunda oya amafaranga uri muri bakobwa bwa ati amafaranga yanje ni gwanje ayanje ni gwanje nyene ayiwe nayiwe ayanje ni gwanje je nyene ku mufuko uko ni jenzi ukuntu ibintu naciye mu kugira shike ngaha ivyoroshe sawa shaka twamaze kumva Selu aho yavuye ivyo yaciyemwo support yifitiye ya Rashid na mama wiwe ariko kandi iduka uno musi iduka nkuko twababwiye gitwa Boutique Luxe Européenne iri muri Flick and Flack ni boulevard do Agaso di boulevard ya Agaso ngaha nyene chaussée du boulevard chaussée du boulevard ntimungore nuko nyene hama nkuko mwabibonye niduka giza vima kandi rishagije yatanze umuco kubavuga yuko yashobora ko yagiye mu kuzimu kugira bironke yatanze umuco kubavuga yuko yabihawe n'abahungu niki akantu k'abahungu ishaka tugateko gato Selwa hari abakobwa uno munsi bizera yuko batotera imbere badateje imbere n'abahungu bisigura avuga ati je kugira ntera imbere nigiza gutezwa imbere n'umuhungu ku buryo umuhungu nk'ubu par exemple ubu aho tugeze abakobwa bese Bujumbura bo mu muji bavuga ati il faut twidatingire n'aba diaspora je dafise umukobwa bisa nyibwiriye live ati umuhungu abahungu y'u Burundi je ndi allergique en fait ndi allergique n'abahungu y'u Burundi yani ki detine monome wa Burundi paruvumenga no navomisa umenga ntibipasa kuko urumva nta mafaranga afise yo kuma abashaka kukweza rungike $300 $400 quoi les diaspora quoi kuko ngo nibo bashobora kugira ico bafashije kizima mu buzima bwabo ariko Selu wawe ari mu bakobwa bitegeje imbere bonyine mu gatwe kabo urekanye nuko abavyeyi bagize uruhara mu vyo wakoze haro nabo muri abo bakobwa banashima muri abo bakobwa nyine abavyeyi babo bifise bafise ubuzima bwiza ariko vyanse yuko biteza imbere Selu ashaka umbwire opinion yawe wewe ubibona gute uvyumva gute mbega birakunda ko umukobwa kuko uri mu bakobwa biteza imbere uyitegeje imbere atanga uvuza abandi bahungu zihari abakobwa bavuga ati nibotezwe imbere atabahungu bafise amafaranga like babakobwa bavuga ati twishakira abahungu b'amafaranga abakene bagende kurondera abakene bagenzi biwabo ababosi turondere n'ababosi wewe ubivuga ko iki nka Selu nk'umukobwa yipambaniye aho uranyibukije hari aka video nigeze kubona ka tretinga mu ma réseaux sociaux hari umukobwa yavuze yuko ngo nakuntu umukobwa mwiza yo kundana n'umuhungu adafite amafaranga
adakundana n'umuhungu umuga video warakabonye narakabonye n'umuhungu adafise amafaranga ati abahungu bakenye barafuha bafise udukondisiyo twinshi barafise amakondisiyo menshi urumva ati twikundane n'ababosi abahungu b'ababosi nibo sawa nibo batuma kibazo ababosi barashobora kubaronka ariko rero bitege yuko ukundanye n'umuhungu by the way iryo jambo y'umukobwa agera gutitaje wewe nk'umukobwa kumenya abakobwa benshi baramusapotinga abakobwa benshi b'ubujumbura n'abandi batandukanye ingeso zabo zose nico kimwe niyo mpamvu kandi no kubera ari batazi kuyironderera bamenyereye guhabwa bicare babazanire wovuga uti rero wovuga ati none si sawa umukobwa kwigundana n'umuhungu amuha amafaranga n'ikindi ngo ukeneye kugira mariage n'umuhungu ngo il faut que ava yuko ngo kugira mu bane ziba byiza ko mutangura gukusha gukora sex urabona gusa sinzi ukuntu sinzi bishaka bivuye mu Gaswahili ntacyo kugira tuvyumve yani kwa kusema eti ngo mwana yani avake mtu uoane na mtu umuoane yani muonane kwanza kimwili ndo muoane eti ni vizuri mnapimana nini si mnapimana muangalie kama kule ndani mtawezana nini kwa sababu pale mnaweza mkapimana mkaona kama mnaweza na mkifika ndani vinashindikana none birashoboka byose urumva ariko Selwa ni vyiza ko umukobwa none si sawa ko umukobwa yodetsinga ari umuhungu afise amafaranga kugira amufashe mu migambi yiwe oya okay sinzi ko bandi kuri wowe uvuga uti abakobwa birondere gwabo ego nibahaguruke bakore bironderere bareguma barindira abadiaspora urazi ukuntu biryoshe umuhungu agukurikiye akaza kukudraga agasanga ufise amafaranga yawe akibaza mbe uyu mukobwa ndamushikira ko gute ndamuhera he afise umuduga afise iduka afise ifaranga ni mwiza ndamuhere ariko ufise amafaranga yawe uno musaba abakobwa beza benshi vuga ati cyangwa abakobwa bafise amafaranga benshi bibaza ko kugira bayaronke mpaka baryamane n'abahungu kuri Selwa rero wowe urateye ivyatsi irya jambo yavuze ati ndavyanse abakobwa bakundana n'abahungu bafise ifaranga ndavyanse none bakundana n'abakene bakundana n'abakene oya biravana kandi burya umuhungu agukurikiye ufise amafaranga yawe arakubaha arakuba kandi cyane gose wanashima aragutinya ntiyihinguza ntaguma zana utuntu tw'ubugu okay gusa ikintu no hanura abakobwa niba wawe na bidii wajitume kutafuta yani pesa yako usitegemee pesa kutoka kwa mwanaume urumva umuhungu kugira nguri kirato nguri muzu ari n'abandi bakobwa wanashima Selwa n'abandi bakobwa usanga bo bashaka guhabwa gusa pako wadeda wako hivyo maana anataka tu apewage tu mwanamke tu kama mnapendana kaja kutumia gataka 10,000 mlimikashi wanawake abakobwa namwe mze muragira ikigongwe ku bahungu badirize barahwereye ararindira ariko ari n'umuhungu n'umukobwa murukira n'agasenkimire kuri mikasha kabura ariko tu message hari inbox usanga ari share indungikira ngahe share indungikira lala kandi iyo esprit vraiment abakobwa benshi baramaze kuyigira yuko ari ngombwa bagume bahabwa uri umukobwa ufise amafaranga nukuri vraiment sindakubesha n'abahungu baragutinya wari wowe wese akubona mwe baravuga ati hajya sinshobora no muhera he gasha okay ariko atakaza ufise abazi yuko je uyu ndamukeneye ku mwanya wanje ndamuronka kuko n'amafaranga yanje nkoresha okay ubone bashaka aba boss barabaronka n'abandi bashaka aba diaspora barabaronka aba diaspora baruzu idolari jaragiwe ari buje marundi asha acha twara nkabanga kandi hari ibindi bintu abakobwa batazi nibazi yuko abahungu benshi bifitiye ifaranga baba bafise amafaranga bafise abayumva yuko yoronka abakobwa benshi ku rugero yifuza abashaka burya abahungu bakinye bafise urukundo gukuriwe ndabeshe Selwa
uvuze abakobwa abahungu bakenya usanga bafise urukundo rwa vrai kuko urumva none yo kindira ko atana hamwe yogenda guzunguruka atamahera afise kandi abashaka yuko ari umuhonga mufashanya abashaka mufashanya umumariyo abo ni babahungu nabo nyine badakora badashaka ku yicara umudemu amugurira imuzu ipantaro t-shirt ikirato ivyo navyo si vyiza kana okay nako nakagaye cyane gose umukobwa aguhahereza ivyo ushaka byose umetumika pambana utafute pesa yako byo babyiza mwese mukora byo babyiza mwese ahubwo murondera ubuzima mwese mufise akadufaranga umuhungu azana umukobwa azana okay voilà nice kabisa mwavyumvise rero uko riko wewe avyumva Selwa kujaye n'inkundo z'amafaranga aba bafise amafaranga ariko kugira ntihabe injyankuje wewe ubufise gwawe no abafise gwiwe hama mupambanire mu migambi mufashanye mu migambi voilà Selwa tugarukire mu iduka rya boutique Lixa Européenne kubera kigisi kuko iyi boutique kubera kimwagise Lixa Européenne twagise uko kubera ibintu dufise ngaha byose biva muri Europe na kintu dufise ngaha kiva muri Tanzania mu Bugande muri Kenya muri Turquie oya dufise ibintu biva muri Europe gusa Angleterre France Belgique rumva na makomande ava hariya direct vraiment wow na ma quality gusa dufise ngaha okay abantu bari kwarumva uko bacha bibaza ati murazimvye cyane oya ama prix normal biri simple ni simple nama costume tubona ngaha kujya kuntu usanga izina costume ikoti yagizanye n'izina ry'umuntu cyose biva hariya yego okay ama specialité mufise ayandi maduka dafise naya specialité ya mbere nuko ibintu tudandaza ngaha tubikura sur terrain muri izine urumva nk'ubu reka nabakarorera abantu bari kwaturaba nk'ubu par exemple bino birato nka nk'ikirato iki si kuvuga ngo twakiranguriye ngo mu isoko cyaje kiva aho gikorerwa muri izine aho bikorerwa wow kabisa na nimero urabona nimero aho bazandika nimero zandikwa pembeni apana bya bintu usanga nimero ziri ngaha hejuru canke munsi cyane wow kabisa quality nziza cyane cyo ni cyambere cya kabiri akabijya cya kabiri umuntu akeneye ikintu kugira ikintu canke yagishimye ku ifoto turakimushira ahantu abari hose canke ari kure mu bihugu bitandukanye umuzigo uramushikira urumva Lixa Européenne muvuga muti uje kurangura kugura amasandale uje kugura amacostume amashati biki ibintu byose ushaka kubigura byose tushara bigusanga huri urabona ko ama déplacement basi yagoye naho byose abindege umuzigo uragushikira nk'ubu umuntu ari muri Amerika avuga ati yo nakuzishaho amashati yo costume mu ndukire costume kurunga ikintu cawe kigagushikira ku mwanya wow guys murazi yuko abantu benshi bari muri Amerika Canada bari kwararongora turi muci ushaka rero costume ya bien ya costume wabara sema papa umeua na ikirato kimwe gisukuye ndibaza ama image ngo murabona babisa neza ibintu biba bitesa sana hama ico ni cakabiri avuga ati turabibasanza nibaze bitwazi ama déplacer bya bintu urumva déplacement ngo girangoye turakigushikaniriza ndi mucarama ndi mukihosha rero nabuze bisi yo kuza gutora umuzigo muri ville turakikuzanira muhira era gusanga muhira wow kabisa nibaza murabibona mu masandale amashati amaboxa meza ibintu byose bya byama costume amapantalo byose barabibasanza aho muri nta kibazo akona kabijya kakabiri ka Lixa Européenne cya gatatu kandi wambaye ikintu cyo ngaho wambaye ikintu cyo muri Europe mu vyumve gusa ngaha nanje ngaha ndaza kurondera ivyo mpitana Drizzy ari hereje ururato oya hasha Drizzy ico kirato si cyo muri Europe tubandanye aka gatatu cya gatatu akabijya ka gatatu nk'ubu umuntu aje kugura ikintu ngaha par exemple costume ikaba itari kuri taye yiwe par exemple ikaba nini ku mubiri wiwe turayimushirira turafise abatayire bacu aba specialist bon bacha bamushirira kuri ndri bien kuri taye
bien cyane nk'ubu nje gura urumva koti uyambaye nayishi umuntu abona yuko wayiguze imeze uko nyene original quality canke wonze uvyibushe tukagushira ku mutahera akayongereza gato ikakigukwira neza neza cyane wow wonze bakakugabaniriza abageni rero nimitinye abageni babahungu babasha gutanga udukado abashiri guheza kado abashiri ibintu bizima byagaze neza bya garanti nk'iki kirato nk'isandare yo pfiheze pre uzokwambara ndabira nk'isandare iyo pfiheze n'umwana uzobyara yambare iyi niyo bita ibintu byo muri Europe Lixa European babalao asha nanje naja amahera ndiko ndayakorera ndabarahi fonda yakorere shanda we ko mabuja ngaho aza kuuma abana batunze kera ivyo ni bimwe mu byo musanzwe mufasha abakiriya banyu uje gura impuzu ari nini barayigabanya ikagukwira washimye umuzigo kuri video tuzoguma tubereka iri duka imisi yose ma video yacu tuzoza turapostinga muzoza murabona Lixa ino hotel sorry ngo hotel mana isinijoro ino boutique Lixa Européenne muzoguma muyibona eka n'ibindi bitandukanye muzoguma muyibona icyo ushima rero ukubita telefone numero ya telefone ni nizi wawe ndibaza yego 66 010 379 izo nimero za Lixa ariko nibazo kugore baguma kudraga bande abaho ariko ntaco bitware guri umukobwa none wararongo ukiri inkumi oya none ariko iri nimero ya business yego kumenga kiyogira ubwo utazi nimero kuri televiziyo ruko nyene harabayitora baje kugukeza harabayitora baje gutora umuzigo harabayitora baje kudraga business nuko byose murahura navyo isubiremo iyo nimero 66 66 010 ubusari 10 379 amajana 379 izo nizo nimero rero za Mama Leki ngaha ushaka kuzitora hama mukamubwira ushaka umuzigo umeze gute faster naho utabibonye neza ku ma video ashobora ati ushaka murafise amasengri ameze ukuntu murafise amasandere murafise amaboka murafise manere murafise ibirato by'abagore murafise amashakoshi asa neza byo babidahari nabidahari amakomande acaza nuko mwavyumvise rero cyari twagize class mabuje ndagushimire rero tufanye ifi merci bien urakoze cyane rero haraka jambo mu gusozera akajambo uvuga ngo ikaza abakiriya bivuge mu Kiswahili niba ikirundi chance igarige gikama yani wote wale atakutana na hii video asishindwe kufika dukani kwetu tuna kila kitu yani wote wale kitaka kupendeza anitafute mimi nitampendezesha mpaka kila mtu atamuuliza hiki kitu umekinunulia wapi tena vitu vya quality jara mu Kirundi vuga amajambo nyene mu Kirundi turahaye ikaze abakiriya bacu umuntu wari wese azobona iyi video nazana nigwe kundondera ndamwambike cyangwa ndamwambikira umusheri kubegwa akaneye yuko umusheri wiwe yobegwa andondere inimero irahari ngaho kandi cyane abahungu abagabo abakobwa abagore dukunda abagabo bambara neza babegwa amutembera n'umuhungu n'umugabo umuntu wari wose ego vraiment ndi kumwe n'umuboga cyane gose okay ama perfume nayabonye amota gutega mana yo byo muri Europe kukabe keza apara vya biparfum usanga ugura hariya urenganye kwibarabara bakamenya ati ugasubira ukamesa niva oya niva ikimota kurya nyene garanti yego ushaka na garanti turaguha muri Lixa Européenne ndagushimiye cyane rero abantu muri Europe nimwitinye ushize ngaha mu Burundi umenye yuko ushize muri Europe uri muri Europe nyene ushaka imizigo ko iva ngaha igusange hiyo biraza biragenda none ariko rero mu guhera heza ari kintu nibagiye kubaza twaduheje ikiganiro ntarakikubaza mbega watubwiye yuko wahereye ku 10,000 uno muzigeze ku mutahe wangaha ibintu byose iboti kihagaze ku mamiliyoni angaha aha miliyoni amajana 4 412 millions 840 oyarindira kwanza ubuze
asubiramo 312 millions 840 imiliyoni amajana ane n'ibihumbi 12 n'amajana 840. okay sawa umutima uciye uhabuka umviriza bajya binavuga ati acendo harimo mu mutwe amera oya vraiment bakunzi ba Isaac TV turakwiye kuza kumushorera vraiment turakwiye kuza kumusupporting no cyane cyane abigeme aba mama muzana abakuga banyu abadada banyu abana bantu babigeme mubazanye ngaha muri ville mu Burundi muri ville muri Ligue Européenne mubereke umukobwa yavuye ku mafaranga ku mutayo amafaranga 10,000 ageze ku miliyoni amajana 412 na yipambani ya wenyene atabahungu yirukamwo atabike ariko aratigitamwo uno munsi numugwiza atunga dufise mu Burundi. Mabuja urakoze ndabashimiye genda gushimiye no kuri ahubwo numirwa numva n'ubutumbo buriko burabira kuko sinumva amafaranga numva n'umutwe uri kurange Drizzy yaciye yiruka yaciye ava nyuma ya kamera. Asante nashukuru nawe pia bakuzi ba Active rero mutanga guma mukurikirana ibigano byacu tuza kugendera cyane Ligue Européenne iri muri ville ngo twabivuze muri Flick and Flack ushize ngaho kabaza ati byaduka ryawe mwigema kiri muto yatunza kiri muto ni ryahe baca bahakwereka. Merci, bye bye gente twaza class tutakumena Drizzy, bye bye. Isaac TV, oh.